Ndabaramukije bene data bakunzi aho muri hose amahoro y'umwami Yesu Kristo agwire muri mwese. Ndanezerewe gushaka kuronka kano kanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Reka twiragize Imana. Mwami Yesu ndagushimiye cyane kubw'uyu mwanya uduhaye turi imbere yawe. Urakoze kuko tugiriye neza gusubira kubonana bene data tuganira ku vyawe. None rero mwami byose ndabisize amaboko yawe, wino turongore, wino dufashe mwami Yesu Kristo, dutsindire imigabo n'imigambi y'umwansi Satani. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze mwami kugira ngo mpwemu wawe mwiza anshoboze. Ndagushimiye kubikoze kandi ukora ibirenze ibyo nkubwiye. Ni mu izina ryawe ugera Yesu nsenze kandi nshima. Amen. Bakunzi muri kumwe na Françoise Habonayo, ku batanzi naho bari bashasha kumbure bambonye, ndi umufasoni, ndubatse, mfise umugabo n'abana, kandi nshimiye kuba ndi muri uwo murimo wo kuvuga Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Rero uyu munsi ngomba dusubire kwibukanya ku rugendo rwacu twatanguye rwo kuja mu ijuru. Nta bishasha ndabanzaniye ariko kumbure ndabishasha biraza kuzamwo, ariko no kwibukanya kugira ngo tudasamara canke tutijajara kandi tutarashika. Imana ishimwe. Maze iminsi nongera kwibuka ubutumwa Imana yampaye gutwara ku isi yose, kandi hari kera, bamwe mwarabyumvise abandi ntikumbure baribaye irya mbere. Igihe nabona umuntu anzanira amakarte d'invitation akambwira ati genda untwarire izi karte uha abantu ubabwire bitegure kuza mu bukwe bwanje. Hanyuma nanje uyu muntu naramubajije, ariko nabivugiye mu mutima nti none ninda azogutwara, uzogirira ubukwe hehe, ibintu nk'ibyo. Ariko nk'ibyimvugije mu mutima ndavuga nti ntaco ko ampaye izi carte ndaza kubyisomera ndabirabe. Bene data maze gusoma izo karata yarampaye, nasomye nakuyemo amajambo akomeye. Ico nari nshaka nagomba kumenya itariki, kandi nagomba kumenya uwo muntu amutwara ninde, canke ubukwe buzobera hehe, ibintu byinshi nyene nawe urabona umuntu agutumiye ama information uba ugomba kumenyamwo. Ndiko ndasoma izo karata nasanzemwo icambere narondera narabye itariki, ndavye nsanga handitse ko ururimi ntashaka gusobanura. Ni nkaho umuntu yonzaniye igishinwa nandi ntaco nzi, mbona birananiye kumenya ngo ni itariki ngo ni izihe. Ariko kandi hariho ibyo nashoboye gusoma kuri izo invitation. Nashoboye gusoma aho urubanza ruzobera, canke lieu de réception, aho reception izobera. Nsomye aho hantu mbona handitse ngo Yerusalemu. Ikindi nashoboye gusoma kuri izo karata, nasomye umurongo wo muri Bibiliya uri kuri izo karata. Yesu nahabwa icubahiro. Nasomye uwo murongo wo muri Bibiliya, hari handitse umurongo wo muri Yesaya 61 ku murongo w'10. No murongo, reka turabe Yesaya 61 ku murongo w'10 havuga ngo iki? Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo ku murongo w'10 havuga ngo nzonezerwa cane uhoraho, umutima wanje uvugirize impundu Imana yanje, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akansesa hejuru umutamana w'ubugororotsi, nk'uko umukwe ashazisha igitsibo canke nk'uko umugeni ashazisha utugenegene twiwe. Imana ishimwe. Haleluya. Ayo niyo majambo nabonye kuri iyo karata. Urasubira uyisomere urabe n'amajambo avuga iby'ubukwe nyene.
maze kusoma ikarata ya mbere mbona yanditse mu rurimi rw'ikirundi, ncanzana iyindi ya kabiri mbona yanditse mu rurimi rw'igifaransa, mugabo information zari izo zonyene. Itariki sinayibonye, naguma mbona gusa aho ubukwe buzobera n'uyo murongo. Ndavye ikarata ya gatatu mbona mu rundi rurimi mu Congereza, uko indimi muzibona ziri ku isi niko uyo muntu yampaye izo karata zari zo mu ndimi zitandukanye. Bene data, nasuye kwibaza none ko yambwiye ngo ngende mbwira abantu bazoze bitegure ku bukwe bwiwe, none mpera hehe canke mbwira abande? Mbega nja mwibarabara nsemerere nti yemwe muze ku bukwe bwiwe, mbega ngenza gute? Ariko ndashimira Kristo Yesu yaranshoboje uko nshobora n'uyu munsi uko nshobora ndababwira. Mwene data uri kurankurikira, ushobora kuba uri kurankurikira muri ururimi rw'ikirundi, ariko ndagomba nawe ukorera umwami Yesu uze ubibwire n'abandi mu ndimi ushobora kubabwiramwo. Ubabwire uti hari umumama Imana yatumye kuvuga ngo ubukwe buregereje, amakarita y'umutumiro yarasohotse, ngo nimwitegure muze gutaha ubukwe bwiwe. Kandi muvuge muti yamuhaye umurongo wo muri Yesaya 61 ku murongo w'10. Mwene data, uzoba ukoze igikorwa ciza. Ndibaza n'abavuga butumwa benshi mwarabivuze mu masengero, abantu bose barabizi, ariko sinizera yuko izi karata ari benshi Yesu yazitumanye. Bishobora kuba yarabitumye abandi mu mvugo zindi, ariko jewe yampaye izi karata ngo ndabashire. Uyu mutumiro yarambwiye ngo genda ubashire. Mbere naragize ikibazo ndavuga nti ariko Mana, jewe ninda n'indesho noshikira aba bantu bo mu ndimi zingana gutya gute? Ariko Imana ishimwe, mu ntege nke zacu canke uko dushobora kose, Data agenda twugururira imiryango tukagenda dutwara ubwo butumwa. Mwene data uri kurankurikira, umve ndakubwire, ushobora kuba warigishijwe bakakubwira ngo nta Mana iriho, canke bakakubwira ngo ibyo by'Imana ngo nukubesha, ngo ni histoire, canke bakavyita ukundi bashaka. Ariko ndagomba kukubarira ngo naratumwe kukubarira ngo itegure kuza gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Haleluya! Ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana buregereje. Niyo utabyizera, jewe ndakaravye, ariko niwabyizera ukangirira neza ukamfasha, ubibwire na mwene data wundi wo mu rundi rurimi. Nagerageje gukora uko numva inkomezi zanje zingana canke aho ubwenge bwanje bungarukiriza, ngerageza kurondera abantu bamfasha gushira mu rundi rurimi video nari natanze, kandi ndashima Imana, benshi barabironse mu ndimi zabo. Narashoboye gushira mu Gishinwa, narashoboye gushira mu Kidagi, narashoboye gushira mu Congereza, mu Gifaransa, mu Giswahili, narashize no mu zindi ndimi zindi. Yesu yarakoze, ariko igikorwa kiracari kinini cane, urugendo ruracari rurerure. Abantu hariho indimi nyinshi batarabona izi karata z'umutumiro. Mwene data uri kurankurikira, reka ndakubwire, nawe ushobora kuba uri ahandi hantu Yesu yagusize, kumva urwo rurimi rwawe ntago nzi, n'abandi benshi ntago bazi, ariko wewe uri kuravyumva, ndakwinginze mu izina ry'Uhoraho Imana, nawe ukore kino gikorwa ciza. Ubabwire naho woshaka ukavuga uti hari umuntu, upfe kubivuga uko, ariko baze babimenye yuko amakarata y'ubutumiro yarasohotse. Mu marayika yaraje yarayanzaniye, avuga ngo nshirira abantu, babwire bitegure kuza kuri mariage yanje. Ubukwe buzobera i Yerusalemu. Mwene data uri kunkurikira, Yerusalemu turindiriye kwinjiramwo ni Yerusalemu musha, Yerusalemu wo mwijuru. Haleluya! Uzokururuka, Data nashimwe. Haleluya! Wewe nanje twitegure.
ubu rero numva nta kindi nobwira umugeni wa Kristo canke uwo wese yamaze kwakira Yesu. Igikenewe ni ukwitegura no kuvuga ngo umuntu yitegura mu kantu kose, kuko narigishijwe ijambo ry'Imana ryaravuze ngo hazokwinjira abera. Hazokwinjira abera. Mwene data, ijuru twumva ni iry'abera, nta canduye kwizogerayo, nta n'ikinyonge mbese kizogerayo. Ariko nico gituma dukwiye kwitegura, ni uvuga ngo dukwiye kwitegura en conséquence, kuko umwami wacu Yesu Kristo umwe yadukwa, haleluya, agira aze kutujana. Ikibazo ni mbega nawe uzokwemererwa kwinjira? Uzokwemererwa kwinjira? Hari ikintu nama ariko ndibaza, abemererwa kwinjira ni bande? Ngo nabamesuye imvune zabo mu maraso ya Yesu Kristo. N'uyo wese yihanye ibyaha akabivamo akabireka. Muri iyi minsi hari igihe umuntu ashobora kwiyitiranya, akiyitiranya nk'aho umengana umugeni wa Kristo kandi atakibirimwo. Aheruka yarabatijwe, aheruka ari umuririmbyi, aheruka yitwa ngo n'umusenzi, ariko ntashobora kumenya yuko wa mwambaro wiwe ucera canke yawanduje. Nagomba ndagutera akamu ngo subira urabe ingendo yawe, subira urabe imvugo yawe, subira urabe ibikorwa vyawe, subira urabe yuko umwambaro wawe ucera kwa kundi Data abishaka, kuko nta canduye kizogera muri Yerusalemu musha. Umve nkubwire, ababonetse batambaye impuzu z'ubukwe, bambaye izindi canke ziri kwamarabaga, abo ntibazemererwa kwinjira. Nagomba ndakwibutse gusa ngo urabe ukuri kuragenda ni gute. Ntunezererwe gusa ngo nuko ngo usengera abagwaye mu izina rya Yesu bagakira. Ntubone ngo uravuga ubutumwa abantu benshi bakihana. Ivyo vyose urabikora kandi ugira neza, ariko ikibazo mbega wewe ubwira abandi nawe bimeze gute? Ubu uri kuraraba urabona ko uzokwinjira kweri? Kuzokwemererwa kwinjira? Kubera yuko njuti yanje ntidusamare ngo je ngaho nijajare ngo ko mvuga ubutumwa bwiza ngo ni amahoro. Ubutumwa bwiza nshobora kubuvuga nk'uko n'ubundi wese ashobora kuvuga, kandi mwibuke neza yuko ariho abantu bavuga ubutumwa bakabuvuga, baheje kubuvuga bagaca bigira muri club, bakigira gutamba bakarara hariya, abandi bakabuvuga bagaca bigendera gusambana. None kuvuga ubutumwa byababujije? Mbega icaha cababujije kuvuga ubutumwa? Oya da. Nagomba rero ndababwire ngo ntitwibeshe. Umucamanza yitwa Kristo, kandi uwo nyene ni watubona akabona n'ibiri mu mutima, akabona na vya bindi atawundi muntu yomenya, kuko Imana ishimwe. Nta muntu amenya uwundi, Imana gusa nimenya umuntu mu mutima. Rero uko tuvuga Imana, tuvuge twongera twiraba mu mitima yacu yuko tugenda neza nk'uko bibereye abariko baraja mu ijuru. Turangirize ku ijambo riri mu Byahishuwe Yohana 19 guhera hariya ku murongo w'indwi. Haravuga ngo tunezerwe, duhimbagwe, tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye. Kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka vy'abera. Umumarayika arambarira ati andika uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Amena. Haleluya. Hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Mwene data, raba ku myambaro yawe yera, raba ko atacayanduje, hanyuma witegure, Kristo Yesu araje kukujana. Mwari kumwe rero na Françoise Habonayo, kwari kwibukanya ku bari basanzwe babizi, ku batabizi naho kwari kubabwira ngo raba, haleluya, uko bimeze, witegure, Kristo Yesu araje kukujana. Hahigwa, haleluya, abatorewe gutaha ubukwe. Hahigwa bamesuye imvune zabo mu maraso ya Yesu.
hahigwa wewe nanje umwami Imana yamaze kudutumira tukemera. Imana nibahezagire. Rero mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inimero za telefone ni +46 768 0065 46, kandi iyi shene tuvugira ko ubutumwa bwiza yitwa shene Habonayo. Imana rero ibahezagire mwese. Amen.